aho sanga nta kintu muhejeje kubona muri aka kanya kubera mutagendereza ngo murabe ibihe hari ku itariki y'uyu munsi nyene mu mwaka uheze hari itariki 31 y'ukwezi kwa12 mu 2023 abamenyesha makuru barambajije mu kongeza aho duhagaze ku kibazo cy'abagabo barongorana n'abagabo n'abagore barongorana n'abagore muravyibuka twaravuze ko uburundi ico kintu ntinikinabaho ntitwumva n'ingene cohanwa kuko ni sakrirego ico gihe isi yose yaratwirutseko gushikaho Banki mondiale barantelefona bambwira ko kuva ubu Burundi butazosubira kuronka imfashanyo kubera iryo jambo navuze. FMI baravuga bati ntituzosubira gutanga imfashanyo kubera iryo jambo wavuze. Nanje nca ndababwira nti murugara Imana izoca yugurura handi. Kandi guhera ico gihe bararahiye mwaravyumvise n'ubu barabisubiyemwo yuko badashobora gutanga appui budgetaire ku Burundi. None ni murabe ubu mwaka tumaze turiko tunyinyana nayo makungu ngo dutegerezwa kuvyemera. None ni murabe igihugu rutura uno munsi nyene uvuye muri Amerika ciyaza avuga ati nimugume kuri iryo banga. Sinzi ko mwabitegereye neza. Yavuze ati uri kufata ingingo nziza guma ko nturekure. None ntimubonye ko inyuma y'umwaka baraduteye ubwoba baduhatira kwemera bitari vyo ko mugiye mubona behoja nibaza ko ari umuntu mutoyi hajya muri etazina si muto na gatoyi mugaraba ni waje kudutera intege umwaka wose waruheze iyo tubanyabwoba twari guhesha sivyo twari guhesha nyakubahwa mfasa ni Valeri twebwe tuziye ngaha nk'umumarayika uje nk'umumarayika kuko uzanye indemesho ku Barundi bumve ko badatamba birorera mu mugambi wabo wo gukomeza imico n'akaranga vyaranze Burundi kuva bubaho. Igihugu c'u Burundi ni igihugu cari gishingiye ku muryango kuva isiremwa. Ngaha mu Burundi umukobwa yarakingiwe ku buryo yaguma hagufi ya nyina ngo ntihagire ico hava kimukomeretsa kuva mu migenzo y'ikirundi. Nta muntu yigira yipfuriza amagara make ku mukenyezi. Umukenyezi twe tuzi yuko ari we inarugo mu muryango, tumwita inarugo, niwe azezwa inzu, umuzezwa nzu. Rero birumvikana ko mu muryango tudafise umukenyezi ntaco tuba dufise, umuryango buhejeje gusambuka. Twama tubibona iyo urugo rubuze umukenyezi urugo ruba rutatanye. Twamaze kubibona haba ku bagabo bahukanye, ingo zahukanye, cyanye niyo umugabo yapakaye. Turabibona ingene urugo usanga gwifashe nabi kubera ibura ry'umuzezwa nzu, ibura rya inarugo. Twebwe rero turashingiye ku muryango cyane, nico gituma takiza gitose kaza ubuzima bw'umukenyezi aha mu Burundi dushobora gushigikira. None tunezerejwe nuko utuzaniye ubutumwa budutera intege muri uwo mugambi, kuko hari abari bazi yuko nk'igihugu nka Amerika gitegerezwa kutwemeza ko tuja mu nzira kiba cyumva, kandi bizwi ko tudasangiye imico n'imigenzo. Ariko noneho utuzaniye n'inkuru nziza yerekana ko abanyamerika nabo bashimikiye kuri iryo jambo ryo gukomeza
umuryango, gukomeza ubuzima bw'umukenyezi, kuko umukenyezi niwe atwibaruka, niwe atwosa, niwe noneho ajejwe n'ingo zacu. None turagukengurikiye cyane kubona utuzaniye ubwo butumwa bwiza. Imana iguhezagire.